Ni akajambo kanyuma kuri Kamikazi. Kuri Kamikazi ndamukunda kandi nifuza ko tuzosohorana izindi ndirimbo z'Imana kuko nanje ndakunda Imana ndazi ko nawe akunda Imana. Nakaririmbo rero gatoyi kandi novuga yuko nk'agakemanyi Kamikazi atazi sivyo muririmbire kumbe Kamikazi ahari hose ndizera aza kuryohe. Ukwanka ndamwanka kami ukwanka ndamwanka arakabura ico yiha nicaba umugenzi nicaba umucuko kami bigeni vyamaza bigeni vyamagano kami. Bandanye je naryohewe kwine nakuntu tugirire amasegonda 2 kwine nabandanye kwine bandanye je naryohewe. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chaki nyamakuru cy'amakibaza na bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Hanyuma dutangura kwanza gukengurikira Imana yo yaduhaye imwe mukumbure. Hari benshi twavyukiye rimwe ariko batakiri bazima, ariko twebwe twagize amahigwe tukaba turi bazima. Hanyuma dukengurikira kandi n'abakunzi ba Bujahit TV mugerageza kudukurikirana ibiganiro byacu byose mugabo mubikurikirana. Uno munsi novuga ko dufise abatumire badasanzwe muri no plateau, novuga muri platform ya Bujahit TV. Novuga yuko twobanza twabaza amazina yabo hanyuma tubabwira icyo twabatumiriye. Amahoro mama. Amahoro. Biraza neza. Yego. Bite? Ni sawa. Biraza neza. Yego. Kumbure umwe mu bamumuzi. Umwe yitwa Queen. Yasohoranye indirimbo na Kamikazi, kumbure indirimbo yo baraturindinze cyane. Hanyuma akaba yaje hari kumwe na mama wiwe. Hanyuma biti mama Queen. Ni sawa. Biraza neza. Yego. Twabatumiye hano kugira ngo tubabaze rero ivyerekeye ukuntu biriko biravugangwa yuko Queen ari umwana wa Kamikazi. Ivyo bintu bavyumvaga mama Queen? Cyane gose. Kabisa aravyumva. Kumbure tuza kubiganira ko byinshi hanini. Nizere ko Queen nizere ko no musi yagiye kwishuri. No musi ni konje ntiwize. Yego. Nizere nta kurdi soir aza kugira cyangwa ku mugoroba. Kwishure Queen bimeze gute? Ni umwana abo wa mbere misi yose cibwenge. Hajya Queen ageze mu kanga? Mu kabiri. Mu kabiri. Yego. Queen nivyo? Yego. Mama beshi? Oya. Umwaka weza wayo kanga? Wa mbere. Wiga he Queen? Muri Rohero. Muri Rohero? Yego. École le berceau de la sagesse. Yego. Murumva ko n'agafaransa kabisa agafise ni kururimi sivyo none ga Queen? Yego. Kabisa hama rero Queen ngeje nambazi Queen uramuzi Kamikazi? Yego. Uramukumbuye? Cyane. Murakuvugana Kamikazi je? Hirya ejo. Yarakubwiye kubyiza gukora? Yego. Namubwiye ati je Kamikazi nshaka Queen umpamagarire Queen niwe yashaka kumpamagara. Yakubwiye ko naguhamagara? Yego. Ama rero nizere ko umwana wa Kamikazi? Oya. Ni umwana wa Kamikazi? Ni tantine wanje. Tantine wawe. Ama nizere yuko Kamikazi umwibuka kandi uramukumbuye cyane. Cyane ndamukumbuye cyane. Ego murumva ko Queen akumbuye Kamikazi. Kamikazi aho uri urumva yuko Queen atarakwibagira, Queen aracagufise ku mutima. Hanyuma rero mama Queen nizere yuko ivyo bintu byavugangwa yuko Queen ari umwana wa Kamikazi ntivyigeze bikugwa nabi. Oya je birantwenza gusa kuko niyo tugiye muri bus urumva kwera indirimbo ziwe baramuzi acavuga he wa mwana wa Kami je cyantwenga gusa. Ego uraryoherwa mbe hajyanye Queen na Kamikazi ugira bahure vyagenze gute? Bahuye Queen yaragwaye ari mu bitaro tumugwagije yaramaze insomeye nagwaye malaria typhoid. Uwo munsi rero Queen yarasanze ari umufani wa Kamikazi akurikirana indirimbo ziwe kuri Remo. Ama rero Kamikazi nawe bacamuzana kuri ivyo bitaro aremvye nawe agwaye estoma. Ama rero Queen bari bamucomoye amaserumu ariko aratembera hanze serumu yaheze acamubona Kamikazi aja kumugwa mu nda. Acaraza kumpamagara ndi mu cyumba arambwiye ati ingurabe Kamikazi. Ndavuga ati Kamikazi wahe? Kamikazi wa wundi mama muri televiziyo. Cyesha ndasohoka nja kumuraba ndamuramutsa hama tumenyana gutyo ariko Kamikazi ntiyashobora kuvuga cyane ariko Kamikazi byaramuryoheye kubona kana kaje kamusanganira nubwo yaragwaye. Nawe yayiriwe uwo munsi mu bitaro aja mu iserumu kuva uwo munsi rero tuba inshuti kubera Queen. Ego duhana numero kuva uwo munsi Queen atangura kuja mu vacances wiwe aramukunda cyasanga nawe afise impano yo kuririmba cyatangura kuririmba. Turabanda hanyuma Queen umunsi wa mbere muhura na Kamikazi wiyumvise gute?
niyumvise neza nizere yuko umukunda cyane. ndamukunda cyane. Hama umunsi wa mbere wo muhura nirihe jambo wibuka wamubwiye Queen? namubwiye ndagukunze kandi nifuza ko dukorana indirimbo na wewe. Ego kumbure Queen aratubereye umuco yiwe yamusavye ko bakorana n'indirimbo sivyo none Queen? Hama rero tubaze mama aducishije ku mayangi ivy'indirimbo vyagenze gute mama Queen? Bon, ivy'indirimbo je kubera Queen yari muri vacances kwa Kami barabitegura je atani ivyo nzi je numvise gusa ambwira ati tugira dusorana indirimbo. Queen ico gihe yari yamaze gutaha muhira cyambwira ati uze kumutegurira impuzu turaza kumutora, baza kumutora mu gicugu kare bagenda kuzisohera ruguru mu Kayanza candamumo. Ego urumva ko ari indirimbo novuye ko yarantrendinze cyane muri industry ya Buja Flavor. Hanyuma Queen tumubaza imbaje indirimbo yitwa gute Queen? yitwa ndagushima mana. Ndagushima mana. Kumbure Queen dukorera mu gahuga katuririmbira sivyo none Queen turirimbire kwanza. Ndagushima mana kuba nkiriho kuko hari benshi bamaze gupfa ariko jewe ndiho kandi ndi muzima. haraba ndi bana twavukiye rimwe bamwe n'ibimuga abandi barapfuye ariko jewe ndiho kandi ndi muzima ariko jewe ndiho kandi ndi muzima. Hama rero ariko jewe ndiho kandi ndi muzima sivyo none Queen? Hanyuma rero Queen shaka kumubaza mbe indirimbo niwe yayanditse canke ni Kamikazi yayanditse? ni je na Kamikazi. Niwe na Kamikazi ariko murumva niwe na Kamikazi hatanguye Queen hanyuma Kamikazi. Ego Isiguri iki Queen niwe yazanye idea y'indirimbo? je nazanye hari abandi bana nawe azana ibindi vyuyiwe kabisa. Murumva ko ari umwana novuga yuko yakuranye ingabirano idasanzwe. Hanyuma hajya mama Queen nizere ko muri family hari abandi bantu baririmba ko twumva ukuntu umwana yoba nk'uyu afise imyaka nk'iyo aririmba nk'uko. Ego je ndi umuririmbyi na petite sœur wanje turaririmbye muri chorale life center. Ego numuririmbyi kandi na petite sœur wiwe numuririmbyi muri chorale kandi nizere yuko mubikora neza muri eglise cyane gose kandi nizere yuko mubamushize novuga Queen muri uwo mwuga murimwo. Sha ningira ya byose maberebere yabivukanye sije nabimushizeho. Ego kumbure bavuga bati ngo isase riva ku cuma sivyo none? Ego arafise yabikuye Queen. Ego kandi nizere ko uvyakira neza kandi uraryoherwa cyane gose. Hama nizere ko Queen afise abandi bavukana nabo nyene nizere ko baririmba. Oya Queen arivukana nta wundi mwana bavukana. Kabisa Queen none wishima ko wivukana Queen? Ndishima. Ego kabisa. Niwe avuga ati imikate yose niyo imikate si ujya wenyine. Bishusho ibiki amata. Nyamata. Naje ndafise ikibazo muhira. Iyo umushushu baye mukeyo zawumva mama ngati umushushu ujya abana. Ariko kuba Queen nizere yuko umushushu awujya wenyine. Uba muke bamwishi ni Queen wenyine. Ni jeje nyene. Ego hanyuma rero tubwire rero inyungu mwahumwa novuga ko mwaronse kuva muhura na Kamikazi. Je kuva tumenyana na Kamikazi novuga ariko Queen ego yarasenga kuva kera twarasenga ariko Kamikazi novuga ariko yamuhinduye yaramushize mu yindi level yo mu mpemu novuga ko ari mama we spirituel mama we mu mpemu kuko kuva mumenya hari yindi level Queen yageze ko yo gusenga yo kumenya Imana ego no kumenya gukorera Imana. Ari yindi level Queen yashitse ko yo gusenga hajya Queen arazi gusenga. Ego Queen dusengere kwanza kandi Kamikazi yambwiye ndakubwire umusengere kwanza Kamikazi. Manda gushimiye ko watuzigamye tugashika ngatu tura mahoro Kamikazi hari umuzigame natwebwe wamutuzigama mana turonka ivyo dufungura twabonye n'amahera yo kuza ngaha mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Arumva yuko Kamikazi urumva ko Queen agerageza no kugusengera byose aracavyibuka. Hanyuma nizere ko Queen arafise izindi ndirimbo turese igihe Kamikazi basora. Fete basoranye ngenda gushima mana nijya uzobaho hari indi uzobaho ni zibiri
Fete novuga yuko bamenyanye juste Kamikazi yagira aje hanze yaba batamenyanye hageze yuko Kamikazi yaje hanze bari gusorana nyinshi ariko ubunye bientôt Queen agiye gusorana nawe indirimbo ziwe wenyene ego hama nizere yuko muzo mufata mu mugongo kandi muzo mushikana kure ego ni kenshi dukunda kuronka abana nk'aba rugasanga bagize inuvuga intambamyi zigatuma babihagarika bakiri bato kandi bari gushika kure kumbure nizere ko muzo bimufasha kandi agashika kandi heza tuzobimufasha Vicky na mama we ari umuririmbyi urumva twese tuzobimufasha kabisa kandi nizere ko azoguma muri gospel cyane gose nta kindi kintu ashobora kuririmba ego kabisa hama nizere ko mu rushengero muri live center bamuzi Queen baramuzi no muri Sunday school abariyo bariko arongora abandi ego Queen wumvise ko mama tubiye kurongora abandi mihajya mu rushengero niye jambo kunda gukoresha kenshi mu gwanura abandi bana bakiri bato ndabagira mureke kugwana kuko ni bibi Imana nibikunda izobahana nimureke kugwana Imana ntibikunda izobahana sivyo none Queen ego hanyuma kandi nuvuga yuko twobashimira kandi ko babaje hano mu nyubaka za Bujahit TV hama batubwira kandi akajambo gatoyi kumbure baba bibukira ko Kamikazi Kamikazi turamukunda cyane sinzi arabizi twama tuvugana misi yose kandi turamwiteze ya muramwiteze hama nizere ko mumwiteze vuba cyane no mwaka mu mwaka uzagiye kuza nizere ko ari mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri ukwezi nitwo precise ariko 2020 azoba hari bisa ni muri 2020 Kamikazi murumva yuko azoza kumbere nituzi ko ari muri November cyangwa muri December sivyo we never know kabisa hama yatubwiye ko aririmba nuvuga yuko mama Queen araririmba hanyuma nizere ko nawe uririmba gospel yego kandi nizere ubikora neza cyane twomusaba ikintu kimwe akadukorera mu gahogo nawe nyene sizi ko yobikora ego Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi sinabona icyo nguturagiwanye n'ibyo unkorera sukwamarira yashize sukwibibazo birangiye n'umutima unyuzwe ndanyuzwe mu mutima wanje mfite indirimbi ibihumbi ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima guys kuri ncenda bitawura directement 100% ubu unyense numva yuko Queen afisi yabikuye ijana kwijana kandi mu mwavyumvise yuko ukuntu Queen akora mu gahogo na niko mama wiwe nyonyine abikora hanyuma murakoze cyane mwakoze namwe kutwizigira kututumira Imana bahezagire nawe guhezagire Queen akajamo kanyuma kuri Kamikazi Kamikazi ndamukunda kandi nifuza ko tuzosohorana izindi ndirimbo z'Imana kuko nanje ndakunda Imana ndazi ko nawe akunda Imana nakaririmbo rero gatoyi kandi novuga yuko nk'agakemanyi Kamikazi atazi sivyo muririmbire kumbe Kamikazi ahari hose ndizera aza kuryohe ukwanka ndamwanka kami ukwanka ndamwanka arakabura ico yiha nicaba umugenzi nicaba umucuko kami bigeni vyamaza bigeni vyamagano kami bandanye je naryohewe Queen nakuntu tugirire amasegonda abiri Queen nabandanye Queen bandanye je naryohewe iyo ibanda iyi ndirimbo zobaye kumbure ntiyo duharimwe nadusubire Queen duha yindi ryoshe barako arumvikana batubwira indirimbo baza kuduha nimwaheze muraza kumbwira wayironse hakiturimbire yindi rero umetenda mema kwa maisha yetu ni ushuda baba ni ushuda baba umetupigania tumeuona mkono wako wakati mgumu kwa kunipa mume mwema
kabisa kumbure tuzosura kandi tumutumire ubundi Queen atubwire vyinshi kuvyerekeye indirimbo ziwe hamwe we na Kamikazi yari Bujahit TV cyakinyamakuru cy'amakibaza na bishashe hanyuma ugire icyo uvuze hama ugire commentaire kumbure nziza novuga yuko yofasha kino kibondo turi kumwe hano kumbure bimufashe muri future yiwe na cyane cyane je nkunda amasengesho mu musengere Queen tuzomwumve nk'aba baririmbyi b'abanyamerika kazi baririmba gose kandi babizi cyane hanyuma Queen ndagusabye tumuramutse Kamikazi twese biteka misali auri hose hanyuma on the mic yari will be on the camera Scott zosubira inshallah imana bikunze ciao